Amahoro y'Imana bakunzi ba Argos TV kaze mu garo cy'imyuga n'abanyamyuga n'abatunzi mu Burundi. Audrey Deboha nije turi kumwe uno munsi twagendewe n'umwe mu banyamyuga babigeme mu Burundi aratuganiriza ibitari bike ku mwuga wiwe kandi adutera intege abatari bake. Reka tumukurikirane atwishure ku bibazo bitari bike maze adutera intege kumana natwe. Ndabaramukije nitwa Hervine Ishimwe nkaba ndi Murundikazi navukiye Gitega muri commune Gitega. Nkaba nahejeje amashure atangura secondaire nkaba nahejeje mu 2013 hama ca niga université ngaho kuri NS niga génie électrique ndayiheza mu 2016 hama ndasubira ndiga yindi université janye n'ubudandaji ngaho kuri université de Lac Tanganyika naho ca ndaheza mu 2019 nkaba ndongoye uruganda rwitwa Fashion Kidede tukaba dukora ibintu by'umuderi ibirato ibikoriye impuzu ibintu umva biri muri kwambara ego nivyo dukora bikaba byatanguye mu 2017 tanguye mu 2017 ko ndabikubwiye nakubwiye ko nize kuri NS mpeza mu 2016 icatumye numva notangura nabaye motive nuko atakazi nari ifise umva hari haheze umwaka mpejeje mugabo nkibuka yuko nkiri umwana narashobora kujisha utuntu nkajisha ibitambara muhira niga 8e primaire 8e secondaire nkashobora kujisha udutambara muhira tukadusasa nyene candibuka ati ko mfise ingabire nari sanzwe fise ndavuga ati iyo ngabire reka ndayisubize ndayiha agaciro ndabe ko ishobora kumfasha ishoboze kumbeshaho kandi ishobora no kubeshaho n'abandi kuko sije ntari mfise akazi kugira ntangure kubikora byaransabye mutaye mu mutaye wa mbere novuga ko byansabye munini yari wo kuva muri ako gacere narimwe yari wo kuvyuka nkamenya ko ntaguma nicaye nkuko abandi bajone usanga baguma bicaye bavuga ati sindaronka akazi bakavyukira kuri WhatsApp iki mugabo ca ndavuga ati iyo ide niyo novuga baye mutahe munini hama uwundi mutahe nawo wabaye w'amafaranga wose natanguje munini cyane kuko turazi yuko bisaba ko ukora akantu kamwe ukagurishije kazana inyungu iyo nyungu ukongereza niko navuga ego mu gutangura navuga ko natanguje amafaranga nari mfise twaragiye hamwe n'abandi ba jeune batandatu turakotiza umwe wese umengo yatanga 20000 francs ca dushira hamwe mugama sinavuga ko malheureusement n'iterambere yagira haba ba jeune twari kumwe bo baciye baronka akazi par après muga umwaka uheze turiko turakora twarahawe agashimwe na Smart bari baorganije competition y'aba women yitwa Smart Women's Day bahaka agashimwe abagore bariko baba entrepreneur bariko barahindura rero ndaronka agashimwe ko nabaye wa kabiri ca ndonka umutahe donc ndongereza ego hama ala longue ndasubira ndarondera undi mutahe muri Tony Elemelo Foundation mpamagarira n'abandi ba jeune entrepreneur baze baraplika niyo dovuga ko yaje insponsoriza irandugiza umutahe nayo nyene kuva ntanguye iyi Fashion Kidede novuga ko maze kuronka ubushimwe cyo cyambere kuko mu mwaka wa 2019 mwaka uhetse muri mars umufasoni w'umukuru w'igihugu yarampaye agashimwe nk'umufasoni ariko arazana iterambere mu gihugu hama ikindi naco novuga ko ndiko ndahindura ikibano kuko nsanzwe fise abakozi batandatu dukoresha muri abo naba mama abandi nabo n'abakobwa urumva bitiko biragenda bihindura societe turimo inzitizi ya mbere twahuye bwa mbere ni uko abantu batashobora gutahura ko mu Burundi dusanzwe dufise ngo mentalite niko novyita ni nk'iciyumve sinzi ko novyita mu Kirundi dusanzwe dufise mentalite yuko umuntu aheza ishuri akaja muri biro rero kubona ndiko ndatora crochet njisha canke ibirato mponsa abantu benshi ntibavyakira aravuga ati none uyu yataye umwanya cyo kwiga university kugira biharire ngaho urumva abantu barandekuraje mugabo sinacika intege ko navuga ati haraho nishaka haraho nshaka Fashion Kidede ndiko ndabona haraho mbona ati Fashion Kidede ndayishaka yabaye nka Nike donc bikaca bituma ngumana intege bon ico nakivuze kubera caje umengo kijari seconde caje ari primaire niko no kivuga ko caza kigana jewe sino izindi nzitiro zuhura nazo hari gihe mama ko mukorana n'abantu batatahura ivyo urimo urumva birabagora kuba transmit ikintu kiri muri wewe kugira baze kugitahura hama indi nzitizi yarabaye y'uburyo kuko nakivuze gusa urumva uburyo nibaza ko umuntu wese ahura niyo nzitizi muga petit à petit ugendura surmonte hama indi nzitizi noshobora kugerageza kwiyumvira kuko niyumviriye kure no kuvuga yuko zaba ari nzitizi zitambrotse cyane kuronka isoko ego ndacibutse kuronka isoko byaratugora kubera ko abarundi dufise ukuntu dukunda ibintu tuje dukuye hanze kumva rero ko ari ikintu cyakozwe n'umurundi mwene wabo
wacume ngo kice gita agaciro ati ibyo bintu byawe ntibinyaye si byiza nta kamaro bifise ntibikomeye urumva ico carangoye cyane n'ubu ndacagifise muga ico nshimira Imana nuko kiriko kiragenda kiva mu nzira abarundi bariko barabona ati bwa bundi narambaye cakirato cyane umva kirakomeye ati bwa bundi narambaye dede cawe ndabona kirambereye ati bwa bundi abana banje barambaye turato barabegwa bikaca bituma umwe ashingira intahe mugenzi we yego novuga ko mu Burundi umwuga nturakagira neza yego muga mbona umengo biriko biraza kuko urashobora kubona nihereye ko ndashobora nko kugenda nko muhira nkabona abandi bana bariko baragerageza gukora bimwe ndiko ndakora nkabona ati bwa bundi bya bintu biriko birakora kubera iki bariko barabyuka bakabona ati bwa bundi bya bintu birabaho birashobora ko umuntu yobikora agashobora gufungura yego novuga ati ntiturashika muga tuko turagenda ico nagerageza guhanura abantu nobabwira yuko twese ntitwaremewe guca mu nzira imwe mugabo abafaransa n'abaca babiryosha ngo tushe meme naho nyimba ufise ingabire gikoresha twese tuzokwisanga twese twateye imbere nyimba ugiriwe ubuntu karonka aho uja gukora ukaba nka deje par exemple yiprofite mu gutarayironka hari ingabire iri muri wewe uyifurure hama ucuyireka uyiteze imbere ntumvize by'amajwi y'inyuma ariko wewe wumviriza indani muri wewe kandi twige nk'abajene kugira icifuzo donc vision tugire vision yego nkorera muhira hama mugaca tudandaza kwa Sioni niho dufise marché de coulement hama kenshi baza iyo mfise ama commande menshi sino mfise umwe ari permanent ni wakunda niwe yamahari yego hama hari nabandi dukorana bari Gitega baba mama umuntu akeneye kutwitura yo sanga ha amasandale agasanga amakolye n'amahereni naho nayambaye agasanga hano turato twiza tw'ababebe ababebe bakivuka de nouveau-né n'uduhudu turi assorti yego nibyo navuga donc dufise ibirato amakolye n'impuzu nacasaba rero nk'abarundi canke abandi bantu boshigikira abajene bagashigikira abanyamyuga mu buryo bwiyaguye turahera nko kuri bamwebwe nk'ibi mwakoze nuko dushigikira mukaza muraza mutugirira ama emission abantu bashobore kubona ivyo dukora bashobore kubona ko abarundi twicaye mutadusaba amafaranga tukasaba na leta yacu ikadushigikira mu buryo nyene buboneka igahintege ikaziratera intege gwaruka cyane cyane nyimba ari ushimwe baza barahugwaruka kuko nyimba nabonye nakayarusa gashimwe no mwaka ugukurikira ca nkorana umwete kugira nanje ndabiko noronka hama abavyeyi nabo nyene ndabatera kamo baje bashigikira ugwaruka donc bashigikira ko hari ukuntu umuntu ahaguruka ati ngira nkore mugo umuvyeyi akamubwira ati ivyo bintu bikurakora mwana sivyo kubera iki umuvyeyi afise igicapo yihaye c'umwana wiwe ati je umwana wanje ndamushaka ni nk'umudokteur mwaka ndamubona ati ariko arasudira par exemple urumva abavyeyi twige b'abarundi twige gutahura ingabire ziri mu bana bacu ce tubafasha no kuzisifurura ikindi naco no kongerako numva no hamagarira n'abanyamyuga tukaja hamwe kuko ngo babiri barutumwe tukagira l'union fait la force tugakorera hamwe kugira dushobore kugwiza made in Burundi ku buryo ushobora gusanga hari ikintu maze kubona ugasanga nko mu Burundi umurundi ugasanga misese nama nambaye ibintu biri importe byavuye hanze muga nkazo buri kintu na kimwe cyavuye Burundi no hamagarira abanyamyuga tugaha agaciro byo dukora kuko bwa mbere maze kubona ko amakosa ari ku bantu babiri twebwe dukora cyo kimwe n'abarundi tugahaguruka rero abarundi mukadushigikira mukaza kubigura natwe tukabakorera ibintu byiza bigashimwa ego mwakoze kudutumira ikindi nagomba mpereze nk'umuntu yoba yifuza kudushigikira canke kugira commande yoja kuri page Facebook agandika ko fashion ikidede hama twandikira muri message akatubwira ico yifuza nyimbaraga commande agira nyimbara kudushigikira yaba mu vyiyumviro yaba mu buryo donc kudushigikira en general